Mama, urabona umuntu ariko aratakana. Nibiki? Nk'ubu kwere twicaye tuyaga mu rupfasone ntangere wimva gute. Naze shingene bagumunyagagura. Nibutse ko nakwankaga Demayi. Ariko usigaye umwana mwiza ndagukunda ubu rero wanakeye gute rero urankunda ariko ujya hajya wapfa kugira wapfa kumpora ubusajye ngo ndo umwana mubi nukuri mana usigaye mbona abere kwere asha yakoze umuti kabisa yabigenje neza nuko none kutaragira ntaranyereka Demayi ndakubarire ariko cyo byo ndavuga taranyereka nyene shango nta muntu abona araza ngaha none urugo nubona ko urugengo nabenshi hari abantu benshi bagumba bagendera ngaha muri rugo ndiko ndavuga utarangireka sheri wawe Demayi eko kweri je mama yarambujije nabyo basheri iki mama yarambujije nayo mwico akasakumura no kuri kane wawundi amakize yarakujije yarambujije umvirize ndiko natwenga kandi ndabita natwengeje mama wawe so ukubuza kuja kurongo ahubwo ndatangazwa n'ingene umengo uri umukobwa mugo kifata nabi gerageza uzurambara neza Demayi ushaka kungerera nabi mama yaranyihanikirije ambwira ati abahungu ni babi nta kintu nakima kugirira nabi wowe ndakubwiye use neza wambare neza uzurambara n'amapataro ko pani ivyo hanyuma bimaze kugenda uko ahubwo ndebutse n'ikindi kintu ufate umunsi umwe usohoke ugende uze gutaha mu ijoro akubaza uvuye ati mvuye kuraba umushere Chago ugomba rero ushuke hama mama zanyikubitire urazane ndanamutinya buryo ubundi munsi nawe umusohoke umuzane ba ngaha muri sala aza musanga aho uzomuhejeje abere yagize gute none Demayi aho kiyumvire niko Demayi aragabwa bunene naraho kurongo Demayi nkawe ni byiza ariko wanyemereye hewe uraze ku kantu mbariye ko ariko rega nani mama burya ararambanira cyane gose none abere batashije ahiwe ubu natekanye Herabo urabona abantu baguma bantwenga ngo urusura ngo rwakujanye ngo nacurabona rindira inyuma y'imyaka 5 na ngo indire za mawa hewe abere kijya kintu yakoze nico nukuri kandi ashi Sohoka sohoka n'uyu nyene Imana ihabwe icubahiro amen amen turadandaza okay rero musore w'Imana tuje ngaha uwitwa nde
Yora Yora. Yora w'Imana irindi gute? Habyarimana. Rero Yora Habyarimana Yora tuje je n'uyu mukobwa tukuzaniye imburi. Imburi. Tuje kukuburira. Okay. Tuje kukuburira kuko umwana yanyituye arambwira ati ndafise ikibazo nkeneye kusengera. Nanjye nk'umukozi w'Imana nsengera benshi, ndasengera abagwayi bagakira, ndasengera abafise inyatsi zigahera, ndasengera ababuze akazi bakakaronka, ndasengera abasore base kurongora bakarongora, kandi nta numwe nsengera ataza gushinga intahe. Vuga amen. Amen. Rero mukobwa wagize iciza kugira ngo uze jewe wanje kugira ngo ushobore kugufasha iki kibazo cy'uyu muntu aho caheze wumva amahoro. Mbo rero uyu mukobwa hari ikibazo mufitanye? Oyo. Aya. Gusa. Junda muzi mu vy'akazi. Jiwe namusanze hamwe botike ndinjira arasohoka. Kandi uwanzanyaha waramuzi. Yambishije ndinjira. Mukobwa. Hari ikibazo dufitanye? Hari ndufitiye? Rero nagomba imbere yuko tuvuga byose mubanze mwumvirize tubanze dusome ijambo kuko nidushobora gukora ibindi byose atajambo twasomye. Reka dusome mu migani aho bavuga bati tega amatwi wumvirize amajambo y'abanyabwenge kandi ushire ku mutima kumenya kwanje. Ushire ku mutima kumenya kwanje. Ushire ku mutima kumenya kwanje. Amen. Suki wanje ni kumenya kw'Imana. Aho turahejeje gusoma ijambo ry'Imana. Tega amatwi amajambo y'abanyabwenge kandi ushire ku mutima kumenya kwanje. Rero uyu munsi ni ugiye gutega amatwi kumenya kwanje. Voilà. Rero jewe yaraje arambwira ikibazo, arambwira ko mwagirira ni ikibazo, bagirira ni ikibazo na mabuja aho ngaha, ariko ndavuga ati reka ngende ndagusengere. Hama ndagenda ndasenga. Rero mwijoro ndiko ndasenga hari ikintu nabonye kitari ciza kuri wewe. Ndavuga ati reka tuzanane n'uyu mwene data za kunyereke kugira ngo ndagusobanurira ikintu nabonye kuri wewe. Vuga amen. Amen. Mwijoro kumenya kwanje. Mwijoro uryamye ndazi wumvise ibintu bibomborana. Suko biri. Rero nk'umuntu dukunda twavuze ati reka tuze kukuburira kuko je nacenda mu telefone hari saa 10 z'igitondo ndamubye ati inzozi nagize sinziza. Rero vyiza wewe uracara umwana muto, uracakeneye kubaho, uracakeneye ubuzima. Vyiza iyi botike sinzizi. Iyi botike irimwo amadayimoni kwa jina la Yesu. Pepo. Genda udahindukira kuko uhindukiye woba nka mukaroti. Happy. Nashaka umfashe ngororera iyi mpuzu sha kubera ngira nje muri ville barankeneye. Mama. Twiharana twari tugiye kandi turacerewe. Nko kwambara izindi mpuzu gusa impuzu nyinshi. None ni naba nshaka kwambara iyi hama untegeka kwambara iyindi. Urabise na yakanzu nziza kandi irakubera basambara ya kanzu. Jewe nari nsavye ko yogenda kangororera iyi mpuzu nivyaba bishoboka. Sheri mureke ngende ndagorore. Ndozoshana bisanga hahandi. Ntaje nafata taxi nta kibazo. Sawa, amenda ngira ntaco usanga. Wite. Okay.
akagakoshwa nawe iyo uvura ibona wenda hakuva ryari wewe ndakubaza aha ni muri toilette binjira uko bashatse ninde we yaguhaye ubushobozi bwo gusubira kwinjira muri no kioske wewe musaza wanje uramize nimba waramuriye nimba waramugurishije nimba wamujanye he hama rero ngucuga umunibani baye mu bintu vyiwiwe jere nakubwiye simba navutse uyu n'umutungo wa data na mama badisigiye nituba dukeneye ubuntu bwo bukotora bw'ivyaduka buza kuryama mu bintu butazi butabiriye akuye we mwanditswe he kuza kugarama nko komego uri umugore wo mu rugi wacu bakubwiye ko je ndagukeneye wenda gushaka twahuriye he nawe erega je nakunze musaza wawe sinakunze we aha nahasizwe na musaza we muko uragakobya ibihe nta madayimoni ugwaye ahubwo ni uyagwaye ushanga ngenda gutatu ni inzigo yuko yankunze wizanira ikimayibobo naco cagutaye cagiye iryo nipfuhe ariko nubwo unyanga uzoguma mbona unsohora ninjira kuko siwe wahansize bebaze ko nzopfa kuva yuko nyene erega umutaye yampaye hewe warungutse mugabo rinenukiye ubu aha rero uripambisha ukibaza yuko wowe uzo kwinjira mu rugo rwa musaza wanje wewe keneye nakunzwe na musaza we sinakunzwe nawe iwacu ntidukunda guteka isombe ngo twikwegereho kwa magufa wana zuye kukubona ngaha zocumubona Ego kwere kugira ngo ureke ko atanu ubushobozi ufise ngo mbe nugare hamwe zo cuzumene niho uzocumenya twebwe ico turi nakwitegereje mbewe baza yiki iri ari juru wugaye erega ntiwugaye isoko ry'imigisha Shasha undabire ya mpuzu ngende ndacerewe. Hospitali Proclinique Terezia, Hospitali Proclinique Terezia waje hageze. Niki kico tumuhahurumira.
turafise ivyuma bigezweho nka bimwe mwahora muja guhurumbira mu makungu. Turirata scanner igezweho CMS Power, Translate Ballet, radiographie numérique, ECG na laboratoire igezweho. Ivyiza vya ntawo bidondagura ngo abirangize. Kaze muri Polyclinique Teresia tuzokwakirana ugweze. Ushobora kwibaza ngo Polyclinique Teresia iherereye hehe? Iherereye mu Gihosha Gikungurirari haruguru ya zone Gihosha aho benshi bakunda kwita kwa Tabu Abudara. Canke ufite icubaza telefona kuri 62 ubusa 41 ubusa canke 71 amajana 915 amajana 632. Kaze muri Polyclinique Teresia turakwakirana ugweze. None wewe ko je ndakubwira ati nzanira impuzu amasaha aranjanye ukaba uja kunyereka iyi minyoto ushaka ndayikoze iki? Wahitaza kukubera araba n'ubundi musi ngenda kugororera. nzanira teremusi mwananje nishiriremwo amazi urana amazi iminsi hazinduka imbeho ejo nzovyuke ndoga. Sawa.
Amarike nari ndavuga ntware singwahiye ariko zana isukari tumufunge zana isukari tumufunge ariko mama kuva ryari wabonye isukari sibya sana zana isukari tumushireko reka babana ko batura none isukari tumufunge genda uzanire gasibya sana nkuko no kumujana kwa muganga jana kwa muganga bamusiga nagize ko muri muranywera muchomekere ashabayo ariko murabona gabanya ega iyi nico